Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie des réalités mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2026. Duhere ku gice cya mbere kijanye n'ijambo ry'umunsi. Baho kubw'ubwami. Some mu gitabo cya Matayo gice cya gatandatu ku murongo wa 33. Havuga ngo ariko mubanze mwitwarike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Mu buzima ni ikihe kintu washizeho kugira ngo ubeho mw'ubwo buzima? Umwami Yesu yarerekanye neza ko ivyo murazwi inshinga ntibikwiye kuba ku bintu bigaragara vy'iyisi, ariko ni ku vy'ubwami. Yavuze mu gitabo ca Luka igice ca 12 ku murongo wa 15, kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda vy'ibintu atunze. Abantu benshi barahangayitse kubwo kuronka ibintu bigaragara. Uko guhangayika kubw'ivyo bintu ntaco bibungura, nta muntu n'umwe yabishikiriye. Umwigisha yavuze neza igihe yabaza muri Luka igice ca 12 ku murongo wa 25, ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareya nk'ukuboko kumwe? Ayo makenga ari kure kugira ngo akuze ivyo bihe bimurimwo. Muba muriko murahindukiza vy'ukuri umuhamagaro wanyu. Niyo mpamvu yavuze ngo ntimugahungabane kubw'ubugingo bwanyu, ivyo muzofungura, ivyo munywa canke ivyo mwambara. Mwahamagariwe igikorwa kiri hejuru gose. Data wanyu wo mw'ijuru yarashizeho vyankenerwa vyose, ivyo muzokenera kubw'ubugingo, kubw'ubuzima bwanyu. Nk'uko tubona mu gitabo c'Abanyefeso gice mbere ku murongo wa 3, havuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagire yose y'imwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo. Mu gitabo ca kabiri ca Petero gice ca mbere ku murongo wa 3 havuga ngo kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduha ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose tubiheshwa no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Mu gitabo cya mbere c'Abikorino gice cya 3 ku murongo wa 21 havuga ngo nuko ntihakagira umuntu yirata abantu ko vyose ari vyanyu. Kubw'ivyo irabahishurira ivyo mukwiye kugira umwitwarariko mu buzima. Murondera ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana no kugoroka kwiwe. Ivyo bisobanurwa yuko ahantu hose muri mwame mwiyumvira ku vy'ubwami, mu muryango wanyu, mu bagenzi banyu, ku kazi, kw'ishure, mu vyo mukora vyose. Teza kwiyumvira ngo ubwami bw'Imana buriko buragaragara hano. Atari uko ni mu bushireho. Menyekanisha Kristo, mugabe gose yuko abantu bakira ubugorotsi bwiwe kandi bakashikama. Garagaza ubugorotsi bw'abantu hose. Ivyo harimo no kurondera ico Imana igomba, atari ivyo abantu bagomba. No mu gutorera inyishu ibibazo hagati y'abantu, ntimukwiye kurondera ngo ninde afise ukuri canke utagufise, ariko shiraho ubugorotsi bw'Imana. Benshi abagwana canke baba bababaye mu buzima kuko barondera inzira zabo gusa, ibibanezereza vyabo gusa, ariko kunezereza umuntu kukuri kuva mu kurondera ubwami bw'Imana no kugaragaza ubugorotsi bwiwe. Nivyo baho kubw'ubwami. Tuje mu gice cya kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Dusenge duti: Data mwiza, ndagushima kuba waranyigishije kubaho hejuru y'ugukekeranya n'ukuzazanirwa. Umutima wanje urahindukiriye ubwami bwawe, kandi ndagaragaza ubugorotsi bw'abantu hose. Ndahakanye kurongorwa n'ibigumbagumba vy'iyisi, kuko nzi yuko wamaze kumpezagira. Wampaye ivyo nkeneye vyose kubw'ubuzima. Niyo mpamvu ntambukira mu mahoro, umunezero no kwagukirwa mu izina rya Yesu. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje,
ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.